Ikigo Bikadeke Burundi International Company Development and Entrepreneurship Center gisanzwe gitanga inyigisho zo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye ndetse no kubana bari mu buruhuko carasozereye ku ncuro ya kane inyigisho zo mu kiruhuko c'umwaka w'2024 bitiriye École de Vacances d'été mu rurimi rw'igifaransa. Abana 60 bakurikiranye izo nyigisho bakaba barahawe impapuro zemeza ko bakurikiranye inyigisho mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indimi, igifaransa n'icongereza hamwe n'igisata c'ubuhinga bwa none informatique mu rurimi rw'igifaransa. Inyuma yo kuronswa izo mpapuro, Mashariki TV yaraganiriye na bamwe mu bana baronkejwe izo mpapuro bakurikiranye izo nyigisho bakaba baratwiganiye akamaro n'ubuhinga izo nyigisho zibafasha ubu no muri kazoza. Nitwa Mwoza Mirikansha, nkaba nakurikiranye inyigisho zijanye n'icongereza, ce qu'on appelle summer English courses. Nkaba narumwe mu bakurikiranye izo nyigisho, twakuye ubumenyi butari buke, kandi mu byo twashoboye kwiga hariho nk'ibintu bitwa icongereza daily routines, how to deliver a speech mu kirundi, ukuntu ushobora kuvuga ijambo uri nko muri meeting canke ahandi hantu hose ugashobora gutanga ijambo mu congereza n'ibindi bitandukanye. Ngiye kugira akamaro kaniniya kuko okazu nk'ubu tugize amahirwe tukaja mu kindi gihugu tuzoshobora kwiexprima, tugashobora kuvuga icongereza bikongera bikanameliora n'amanivo yacu mu mashuri. Je suis burundais, congolais. J'ai suivi la formation dans l'anglais. On nous a appris plein de choses, surtout j'ai pu diversifier mon anglais. Maintenant, quand il y aura des gens qui connaissent l'anglais quelque part, et je pourrai parler avec eux sans avoir honte de ne pas connaître la langue. Je crois que ça va m'aider à améliorer ma culture générale, surtout à l'école, parce que j'en aurai besoin, parce qu'on fait le cours d'anglais, surtout peut-être même si je vais dans un autre pays, en Amérique, qui sait. Je serai capable de parler avec lui au moins pendant 5 minutes. Aline Mbonimpa, umwe mu bigisha bakurikiranye abo bana mu kubaha inyigisho, avuga ko biborohera cyane gukurikirana abo bana kuko abo bana baba baje gukurikirana izo nyigisho babishaka kandi biga ibyo bakunda. Ibyaratworoheye gose kuko dusanzwe twaranonosoye ibijanye n'uwo mwuga, turakoresha ivyo twize, ubuhinga twize mu ishure kugira ngo dushobore gufasha muri iki kigo ca Bikadeke mu vya renforcement de capacité muri École de Vacances. Aba banyeshure twakiriye baje ku bushake bwabo, igikorwa rero iyo uje kugikora ucishimiye, nkuko mu gifaransa bavuga ngo tout travail fait avec amour devient facile et fascinant, bica vyoroha cane kuko baba baje babinezerera. Akarusho gahari nuko aba bana bizobafasha mu nyigisho bazoja gukurikirana mu buzima bwabo bwa misi yose busigaye. Novuga nti bagize ikintu co gukarisha ubwenge, kuko murabona iki gihe tugezemwo indimi zirakenewe cane. Iki kigo rero carabafashije cane mu bijanye n'ururimi rw'igifaransa, ururimi rw'icongereza hamwe no kwiga informatique. Ivyo byose biruzuzanya. Dufatiye nko ku rurimi rw'igifaransa, murazi ko ngaha mu Burundi ari rwo rurimi bigishamwo, nukuvuga umwana rutahuye yaje gutangura afise ubwoba, mugabo tukagerageza gukoresha ubuhinga bwose bushoboka, ico bita mu gifaransa donner les prérequis aux apprenants ou aux élèves. Byaratumye abo bana ubwo bari bazanye buca buhera, duheza formation nkuko mwabibonye, ari abana bashobora kwisigura ivyo bazoja kwiga. Rero bazovyiga mu rurimi bumva, bizobafasha kandi indimi zibari outil de communication mu gihugu cose no hanze y'igihugu, bizobafasha kuja kuri marché co kimwe n'abandi bashobora kwisigura. Kanyange Donavine, umwe mu bavyeyi bari barereye muri ico kigo Bikadeke, avuga ko yahisemo kuzana abana biwe muri ico kigo kugira ngo bashobore kungura ubumenyi mu bijanye n'indimi zibafasha mu vyigwa vyabo. Maze kubona yuko irishira hamwe ritanguye ino programme yo kwandika abana kugira bafashe mu buruhuko, twaciye dufata ingingo y'uko bazana kugira ngo bashobore kumva ko
hejuru y'ivyo biga mu ishure bashobore kwiexprima, bashobore gusigura, bashobore kuja imbere y'abantu bashira ubwoba, bashobore kuvuga iciyumviro cabo mu rurimi rw'icongereza. Kandi ndiko ndaraba ko bagiye batonda hano biga, narabonye yuko babishoboye, hari icahindutse. Arongera agatera kamo abandi bavyeyi kuzana abana babo kugira ngo bungure ubumenyi, bongere batsimbataze inyigisho z'ubuhinga bwa none. Notera kamo rero n'abandi bavyeyi yuko bozana abana babo, kuko hano narabonye yuko abana bagize izi nyigisho hari ico bunguka gusumba uko bahora. Nobahanura yuko boza barashira abana mu masantre, kuko ujya mwanya wo kwiga ibi vy'indimi novuga icongereza, igifaransa, ibi vya informatique, nabonye yuko banagira n'ibintu vyo gukamera, vyo gufotora, ni ibintu bigoye kwiga ngo wumvire mu ishure, bisaba gufata uwundi mwanya wo kugira ngo abana bavyige hama bize bibagirira akamaro muri kazoza kabo. Umuyobozi w'ico kigo Bikadeke Hakizimana Alegisi arasigura ivyigwa n'ubuhinga batanga muri ico kigo hamwe n'inyigisho baronkeje abo bana mu kiringo c'ukwezi kumwe bari bamaze muri ico kigo. Iki kigo gisanzwe gifasha mu kunagura ubumenyi, tukaba dusanzwe dufasha mu kwigisha ibintu bijanye cyane dufasha kunagura ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Turafasha kandi mu kunagura ubumenyi mu bijanye n'ico bita urudandazwa canke business, aho twigisha abantu kwitunganiza imigambi y'iterambere, tukabafasha no gutegura imigambi y'iterambere, imigambi bashobora kujana kuba bayere bakabaha uburyo. Turaheza tukabigisha kandi nibijanye kwiteza imbere mu butunzi, ndetse turanabafasha kubahugura mu bijanye na logistique. Dusanzwe dufasha rero mu bumenyi butari buke, aho dufasha abakozi ba leta, dufasha abasanzwe bikorera utwabo, aho dufasha n'abakora mu ma ONG baba bakeneye aya maserivisi yo kunagura, yo gukarisha ubwenge mw'ivyo tuvuze bitandukanye. Turafasha kandi no kwigisha indimi zitandukanye, icongereza, igifaransa, igishinwa, icarabu, igiswahili, ikirusiya, eka ndetse n'izindi ndimi. Igikorwa twari dufise uno munsi cari igikorwa cyo kurangiza inyigisho zo mu buruhuko, kuva ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi twaratanguye inyigisho kugwaruka ruri mu buruhuko. Izo nyigisho rero zikaba zari zigizwe n'icongereza, kunonosora icongereza, kwiga ururimi rw'igifaransa hamwe no kwiga ubuhinga bugezweho, aho runo gwaruka rushika 60 gwashoboye guheza kandi rumeze neza, rumaze gutahura cyane. Abana bayize icongereza ndetse n'abize igifaransa n'abize ibijanye n'ubuhinga bwa none berekanye ubudasa ko kuno kwezi bamaze ngaha kutabaye imfa gusa. Mwabonye kandi ukungene icongereza bakivuga nkuko ari abongereza nyene canke abanyamerika, mwabonye ukungene igifaransa bakivuga nk'abafaransa, mwabonye ku buhinga ngurukana bumenyiho ko ari abahinga karuhariwe bize ibintu bitandukanye bikomeye. Twigisha abana bo muri fondamentale nabo muri post fondamentale. Ikijanye n'uburyo bw'amafaranga, haraba umwumvikano hagati y'abavyeyi hamwe n'abana. Ico naco murazi biba bisabwa yuko abo bana baje tushobore kubafasha vyoroshe kandi baronke ubumenyi bukwiye. Uwo muyobozi arongera akamenyesha ko ico kigo gifise ibikoresho bikwiye hamwe n'abigisha b'abahinga babinonosoye. Ukijanye n'ibikoresho, turafise ibikoresho bikwiye cyane, kuko turafise ibitabo bikwiye cyane, haba mu Congereza, haba mu Gifaransa canke mw'ubwo buhinga bwa none. Turafise amamashini mu buhinga bwa none akwiye, hanyuma turafise n'amarogisiere akwiye, kandi turafise kandi n'ibikoresho novuga nti vyishi bikwiye. Mwabonye ko bashobora nk'abo muri telecommunication bazifise ubuhinga bwo kunyonga amadrone, mwabonye ko bazi ubuhinga bwo gufata amasanamu neza n'ibindi. Mu Congereza
turafise ibitabo bikwiye, turafise video projecteur dukoresha, turafise ndetse n'amaradiyo, turafise ibikoresho nkarisha bwenge abanyeshuri baheza bagakoresha kugira ngo baronke ubumenyi bikwiye. Hanyuma n'abigisha babinonosoye cyane bize ibijanye n'ubuhinga ngurukana mu bumenyi. Turafise abigisha bafise ubumenyi bikwiye bize ibijanye n'indimi aba mu Gifaransa, mu Congereza, usanga mbere bafise niveau zo hejuru za doctorat ni za master n'abalisansiye basanzwe bigisha mbere no ku makaminuza atandukanye. Mugabo ukaca usanga baremeye kuza gufasha gukontribuwa kugira ngo bigishe runo rwaruka rw'u Burundi bw'ejo kugira ngo dutegure kazoza keza ka kano karere, kuko ntiyiga abarundi gusa, higa abo muri kano karere, haba muri Kongo, haba muri Tanzania canke Kenya ndetse n'ibindi bihugu vyo muri kano karere, ndetse n'abanyamahanga bari hano mu Burundi bo mu bindi bihugu mu gihe boba baje twama tubakira. Ico kigo gikaba cyatanguye mu mwaka wa 2019 bivuye mu ciyumviro c'abanyeshure bari bahejeje igice cya kabiri c'amashure ya kaminuza.